Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Uno musi BBC yakwije imyaka 30 ibayeho. Amakuru y'uno musi kuwa kane itariki 19 mu bihumbi 2024 kwezi kw'icenda nyene. Amakuru no musi aribanda hanini kuri iyo sabukuru. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Ibi biganiro biyobowe na Florentine Kwizera. Amakuru yacu tuyatangurire muri Libani. Umukuru w'umugwi Hezbollah Hassan Nasrallah yise ibitero ku bikoresho vya na radio zizwi nka walkie-talkies z'abagwanyi bawo muri Libani igitero kibi kitigeze kubaho. Hassan Nasrallah yasezeranye ko uwo mugwi utazotsindwa kandi ko uzobandanya kurwana na Israel batakumwikomo ko ariyo yabiturikije gushika ingwano yo muri Gaza iheze. Yavuze ko uburongozi bw'uwo mugwi butagizweko ingaruka no ko guturika, ariko atangaza amatohoza kuri ivyo bitero. Igihe yariko aravugira ijambo mu nyubakwa batavuze aho iherereye, indege z'ingwano za Israel zariko zirazunguruka i Beirut, umugwa mukuru wa Libani. Umushikiranganje wa mbere wa Libani Najib Mikati yasavye ishiramwe mpuzamakungu ONU guhagurukira kugwanya ico yise ingwano y'ubuhinga bwa none ya Israel. Israel ivuga ko umukuru w'igisirikare yemeje integuro y'ingwano ko zobandanya mu rwasyo rwo mu buraruko. Intambwe yerekanywe kuwa gatatu n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Yoav Gallant. Igisirikare ca Israel IDF cavuze ko ingabo zabo ziriko ziragaba ibitero kuri Hezbollah muri Libani kugira ziteshe intege ubushobozi bw'iterabwoba n'ibikorwa vyayo. IDF yagirije Hezbollah guhindura ubumanuko bwa Libani urwasiro rw'ingwano mu kwimba inzira zica mu kuzimu musi y'amazu no kugira inkinzo abasivile. Amajwi y'intabaza yasamiranye mu bice vyinshi vyo mu buraruko bwa Israel. Umukuru w'ikigo c'amagara y'abantu mw'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika avuga ko umugabane uriko uragorwa no kugenzura ikiza ca Mpox. Umuyobozi mukuru wa Africa CDC Jean Kaseya yagabishije ko ibitigiri vy'abandura bashasha n'abapfa biguma biduga. Umuntu wa mbere muri Maroc yafashwe n'ico kiza, bigaragara ko uwo mugera ubu wakwirakiye mu mpande zine zose z'umugabane. Republika ya Demokrasi ya Congo niyo yibasiwe cane kurusha ahandi, mu gihe ubwoko bushasha bwica bwayo bwitwa Clade 1B buriko burakwirakwira. Isekeza rya mbere rito ryo gucandaga ryaratanguye aho abantu 300 bahawe incanco mu Rwanda, igihugu kibanyi ca Congo. Tugeze ku isaha 11:33 muri studio za BBC London. Ni saa 12:33 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Nk'uko nayemeje kubibamenyesha mu ntangamarara, BBC Gahuzamiryango uyu musi dufise isabukuru y'imyaka 30. Nk'uyu musi mu 1994 niho ibiganiro vyayo vyatangura gusamirana. Hari mu bihe bigoye cane inyuma ya jenoside yo mu Rwanda n'izindi njyane mu karere hose. Uruhara rwa BBC Gahuzamiryango rwabaye kirumara mu miryango itari mike. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge atwibutse ibihe nyamukuru vya BBC Gahuzamiryango kuva ibayeho gushika uyu musi.
iryo jwi ry'inzamba ku munsi nk'ubu mu 1994 niyo ryatangura gusamirana ryugurura ikiganiro ca BBC gahuza miryango. Nico cari ikiganiro ca mbere c'ikirundi n'ikinyarwanda kivugiye ku radio mpuzamakungu. Ikiganiro caje gute, izina gahuza miryango carironse gute? Mu myaka 30 iheze imiryango myinshi yarahonejwe na bumwe mu bwicanyi bukomeye cyane bwaranze kinjana giheze, genocide yo mu Rwanda yo 1994. Bamwe mu barokotse nabo haci bashwiragira bahungira mu bihugu vy'akarere nka Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda n'ahandi. Akenshi wasanga umugabo atazi y'umugore canke umwana bahungiye canke nuko boba bakiriho, abana batazi bavyeyi bagiye canke ko bakiriho. Cari ikintu gikomeye rero kuronka ikigushikanira ubutumwa kuwawe kugira amenye kukiriho, nawe bishobotse akwishure akubwire ko akiriho niyari. Ivy'amatelefone ngendanwa ntivyari bwaze canke niho byari bigitangura bitaraba ivya benshi. Niho rero abayobozi ba BBC n'abamenyesha makuru bava mu karere biyumvira ico bofasha muri iyo nzira. Abamenyesha makuru bo mu Giswahili nka Aisha Yahya, Ali Yusufu Mugenzi, Karenga Ramadhani na Faith barategura uwo mugambi. Mugenza bariwe atori zina gahuza miryango, mu nyuma muhisi Lohanda Yuhurume yakora mu Gifaransa arabahamvya. Ikiganiro kiratangura gishigikiwe n'amashirahamwe nka Croix Rouge. Catanguye ari minota 15 aho abantu bashwiragijwe n'intambara n'ubwicanyi barungika ubutumwa bwo kuvuga ko bakiriho naho bari babwira babo hamwe boba bakiriho nabo ngo babimenyeshe bishobotse bazosubire guhura. Ibyo byarabaye kuko haheze imyaka 10 ico kiganiro gitanguye, imiryango irenga 100 yari yasubiye guhura. Ikiganiro cahavuye gikura kiba iminota 30 y'amakuru n'ibindi biganiro ku buzima bwa misi yose. Mu 2000 hiyongerako imvo n'imvano iba rimwe mu ndwi. Aho BBC gahuza miryango yari yamaze kuba rumwe mu ndimi zirenga 40 BBC ishikirizamwo ibiganiro. Urugendo rw'imyaka 30 ntirworoshe. Kuva mu 2013 BBC gahuza miryango yarabujijwe kumvikana mu Rwanda kubera ikiganiro kitabuzwe ko rumwe. Mu Burundi kuva mu 2019 BBC yaramaze imyaka 3 naho nyene ibujijwe gukorera muri ico gihugu, naho nyene kubera ikiganiro, ariko ho ubu yarasubiye guhabwa uburenganzira bwo kuhakorera. Muri ivyo bihugu vyompi naho BBC gahuza miryango kitacumvikana ku mirongo ya FM ya BBC, hari imigambi yo kumvikana iciye ku maradiyo yo muri ivyo bihugu bigiye gukorana. Mu Burundi ho intambwe igeze kure yo gushika ku masezerano n'amaradiyo amwamwe, no mu Rwanda hari cizere ko bizoshoboka. Ariko kandi nk'ibindi bisata vya BBC gahuza miryango iri kwirajana nibihe byo gukorera cyane ku buhinga bwa none digital. Tukivuga amakuru y'isabukuru ya radio yacu, Gildas Yihundimpundu yaganiye na Karenga Ramazani, umwe mu bayitanguje, atangura mubaza ingene iciyumviro cyo kuyitanguza cavutse. Twayitanguye tumaze kubona intambara yo mu Rwanda, abanyarwanda barenga 1 miliyoni baja muri Kongo kuri Goma ku munsi umwe, bamwe baratana n'imiryango, abana baraburana n'abavyeyi. Twabitanguye turi batatu, jewe na Mugenzi na Faith Nindeba. Mu mezi ya mbere ico no kwita resultat cagenze gute? Icatumye kijya kiganiro kimenyekana cyane n'abarongozi ba BBC bagishigikiye, hafi mu mezi 3 twashoboye guhuza abantu barenga 200,000 cyane abari bahungiye kuri Goma n'abandi bahungiye Tanzania ahantu bita Benako. Mbega gahuza miryango imaze gushinga imizi, abanyapolitike babona gute? Tumaze kubona yuko ico kiganiro kitanguye kumvirizwa, tuca tongereza iminota, iba iminota 10 tuvuye ku minota 5, mu nyuma iza kuba iminota 15. Aho rero twashivuga reka tubabwire rero tubashikirize n'amakuru rero ajanye n'ivyo birikora bera ngaho. Rero bamwe ndibuka Mukasi yarongora iprona ico gihe yaduhamagaye aravuga ngo iyo radio yanyu gashanisha miryango, okuvuga ngo gahuza miryango, kubera ko twari twatanguye kuvuga vya iprona na Frodebu nibiki ukuntu muri 1994 na 5 bashamirana mu vya politike. Nuzenye RPF bamwe batwagiriza tuvugira interahamwe, abana b'interahamwe nabo nyine tuvugira abajenosidere, nabo nyine bariko barica abantu mu Rwanda. Karenga Ramazani muri imyaka 30 BBC gahuza miryango iyo bayamariki abayumviriza. Icambere huje akarere East Africa uno munsi turimo no kuvuga gahuza miryango yarafashije. Ica kabiri catumye
utu duhugu twacu nuko ndatwita Rwanda n'u Burundi tumenyekana natwo apana gusa mu bwicanyi no gufashwa. Ikindi naco yafashije n'ubu kubandanya itanga amakuru abandi batatanga ico gihe. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu Bubirigi ahaba abamuka mu karere k'ibiyaga binini barenga ibihumbi 10. Bamwe mu bayaze na BBC gahuza miryango barashima intererano ya radio BBC mu gutsimbataza demokrasi kuva ibayeho. Hari ariko itwo banegura mu itunganywa ryayo. Inkuru ya Majesté Barenga. Twaze turumvira ingene ibiganiro bijya birarusha ingene biriko biragenda bavyitavye. Bamwe mu basanzwe bamuka mu karere k'ibiyaga binini baba mu gihugu c'Ububirigi, aho benshi bashima imyaka 30 BBC imaze n'ico yaterereye mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Guhera mu 97 ariko ndakwiza imyaka 7 none natanguye kuyumva cyo ndayibukira ko nuko ico gihe amaradiyo yari yahagaze mu bantu ku b'igihugu, aho twari ku mugwa mukuru w'Imakamba, aho twari twahungiye abantu benshi nibuka bagiye hamwe bumviriza. Rero baca bumva yuko kuri Petit Seminaire y'Ibuta hapfuye abana biciye kuri BBC mu gihe amaradiyo atari ko aravuga, kuko ico gihe abagwana ico gihe bari baturiye nuvuga antene yo kuri Nanze. Wacibona masayi ku mugoroba abavyeyi bavuye ku kazi baza kumviriza radio bazungurutsa aho twita kuri short wave. Yamara hari ico bakema. Baho leta y'u Rwanda ifatiye icyemezo cyo guhagarika ibiganiro bya BBC gahuza mu Rwanda, iki gitangazamakuru nacyo gisa naho cyahise kidohoka mu gukomeza gutanga inkuru zishaririye ariko zirangwa n'ubuhanga mu by'itangazamakuru no kudakorera ku gitutu. BBC gahuza muryango ikwiye kwikubita agashi igakomeza kugeza ku banyarwanda inkuru zitarangwa n'isusumira no gutinya igitutu cy'amanyapolitike. Ibi biganiro by'ico gihe urabona ko bitagifisa kanovera. Hariho n'iminsi ubona yuko umwanya uba muto cyane ku munsi wa kabiri no ku munsi wa kane mu byo kumenyesha amakuru abafise programa yabo, ariko bijanye n'amakuru koko urabona yuko hari umwanya ujanye n'amakuru tutaba twashoboye novuga kuronka amakuru yagutse. Hamikinaco novuga ko no munsi womenga abantu bose baronkaho ijambo nkuko vyari kera, na cyane cyane nk'abafise ico banegura cyane cyane novuga nk'abariko baragwanya nk'ubutegetsi cyane muri biriya bihugu cy'akarere. Ico bahuriye bose nuko umwanya BBC gahuza miryango w'iminota 30 ukiri muke mu gihe wokongererwa byoba byiza gusumba. Brussels mu Bubirigi, Majesté Barenga. Mumvo n'imvano muzokumva abandi banywanyi ba BBC bavuga ico yabamariye. BBC gahuza miryango rero no musi yarumije imyaka 30, none kazoza kayo nakaye. Ga muri studio ndi kumwe n'umuyobozi wa BBC gahuza miryango Robert Patrick Misigaro. Robert, umuntu yovuga ko mu myaka yindi 30 BBC gahuza miryango izobikiriho? Ico nico cifuzo cacu, mugabo umuntu ntamenya ibiba muri kazoza. Mugabo uravye mu migambi y'uburongozi bwa BBC barifuza yuko ico gihe coshika BBC gahuza miryango ikiriho yashaka kuba idasa nkuko isubu, mugabo icizere cyo ko ikiriho kirahari. Haracari ikibazo cyuko BBC temerewe gukora kuri FM mu Rwanda mu Burundi, ariko iramaze kwemererwa gusubira gukorerayo, ariko ntibiratangura. Wobwira iki abatwumviriza bashaka kumenya ingene vyifashe? Yego nivyo, nyuma yo guhagarikwa imyaka ishaka kuri 3 mu Burundi twasuye kwemererwa gukorerayo, tukaba ariko kuri FM tuzokorana n'ayandi maradiyo yo mu Burundi. Mbere amasezerano aramaze gushirwa ko umukono nko mu gihe kitarenze nkumbure nk'ukwezi twashobora gutangura kumvikana kuri FM ku maradiyo amwe yo mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho turizera ko uko bizogenda mu gihe ibiganiro bitekanijwe. Urakoze muyobozi. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Duherukana Dinesi Sendemezo Stefano yubaka. Amaherezo y'umwana yaje kuba yahe? Bushombe we byamukomeranye. N'urunana. Maze rero aho bigeze ndaza kwicishikira rwose kuko ntabwo ushaka kumva. Ubu se nkoresha ikingu nkumvishe ko uyu mwana rwose atari uwanjye. Ariko ye none se niba atari uwawe kuki nyina yamutaye ukaba ari wowe umutahana? Ariko ubwo sinakwiye ko ari kugira ngo rwose ndwane w'igitefano. Uramurwanaho se kuko umurusha inzu nini, uramurwanaho kuko umurusha kugabura neza, uramurwanaho kuko yabuze iki? Uri Croix Rouge se? None se ko nyine yavugaga ko uyu mwana namutahana mu rugo Nyiramariza
amwicana nawe nkamubwiranye rero muzane mutane ubanza urebe uko winginga Nyiramariza rwose urumva nakosheje kuko Kankwa ariko ye bose nari gukora iki oya bivuge neza ko wamubwiye uti reka mutahane ngewe nifitiye Kankwa nzi ikijibwe ntacyo ari buvuge wembeshyira se nagutuka sinukane iki numvaga ko nimbigusobanurira uri bubyumve sinaneze ko rwose ubyakira nabi ariko se ubu byibuze ntiwanshimira ko uyu mwana ntamuturumbuye ngo mute hanze nijoro ariko se ubukumva ko kuko umwana muto nk'uyu yarara hanze ibikoko ntibimurye koko ibyo se niba nyina wamubyaye atabyibajije ngewe ndinde wo kubitindaho reka tubyihorere ubwo koko urumva niba nyina yagize umutima wa kinyamaswa wowe nibura ntiwamuruta ngo ugire umutima wa kibyeyi koko nuko nawe wamera ntuze kunyigisha busho nta masomo yawe nshaka ndakubwiye ngo ushingure ikirenge hano ujyana n'umuhungu wawe ntumunsige mu maso ariko waretse ibyo bintu rwose ko atari byiza Kankwa ndemeza ko ari umuhungu wa Gitefana na Nadine ubwo uramwita uwanjye uhereye hehe koko urasetsa ise n'umufitiye impuhwe di udashaka ko arara hanze ngo ibikoko bitamurya ahubwo se nturamara gushaka inzu yo kubamo na Nadine ngo murere abana banyura iyi nka kirengera imaze igihe kingana ikirwaye imaze nk'icyumweru igenda igabanya umukamo ubona idakomeye mbese mu gitondo mwayikamye reka narekeye inyana nari kuyikama se nkayikuramo iki ko ejo nayibuzemo na litiro imwe nkurikije ibimenyetso ifite ndabona ishobora kuba irwaye umwijima noneho ubaye ariwo twaba dutomboye kuko umusaza mbuguje arawuvura ukagenda nka nyomberi mvira mbese uwo muveterineri ko ntamuzi nahara umuveterineri wahise dore mbuguje uwo nguwo ni umusaza wisaziye utakibona no mu ziko ariko abantu bino bamwemera kubi ngo aze gutanga imiti y'ibyatsi da oya iyo y'ibyatsi muyireke ntiwumva ndabereka uwo muzajya muyiha mu gitondo na nimugoroba yego rata iki cyumweru nigishira tuzareba uko izaba imeze icyumweru cyose veterineri none se icyumweru ni kinini mada ni kinini gusa gishobora no kudashira igatangira koroherwa nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 itangiye gufata imiti ngewe rwose nuba mfite icyizere ko inkangi zakira kuvura amatungo se sibyo mwize nibyo nize rwose wowe ruremesha urabizi kandi iyo mvurira umuntu itungo ngerageza ibishoboka byose ngo rikire kandi vuba yego rata ariko bisaba ko nyiraryo nawe akora uko namubwiye kandi akizera ko imiti ndihaye izarikiza si nko kwa muganga se buryo umuganga ukuvura utizeye ko imiti aguhaye ariyo kugira ngo hari icyo byakumarira aha niba ari jye muvuga ndizeye da ahubwo se ko veterineri yaravuze ngo arayitera n'urushinge byagenze bite ko ntarwo yayiteye humura ndabyibuka rwose nuko nawe nabanje kuyisuzuma neza naho ubundi urushinge rwo ndarufite ntugire ikibazo ahubwo ruremesha naci hariya hirya mwereka uko tubigenza nyuma y'icyumweru kimwe n'ibitarakira muzambwire ko wageze ku isantere hakiri kare ntujye mu kazi bushobo va mu by'akazi sha banza rero umuhungu wawe ntubona wicaye hariya atwitegereza none se ko wamuzanye kandi arakubwiye uko ngiye kubigenza bushobo urabona akanya nawe amaze gushyiraho Nyiramariza yemeye koko none aragira ngo njye mbigenze ne ko nanjye byankomeranye none se ndemeza kuza akiryamira hamwe n'abandi bana byari bitwaye iki Kamanzi byari mutwaye iki urumva we yangurukanye nyine avuga ngo nyine ngo twakinye imitwe ngo tukatubeshya ngo uriya mwana wawe kandi ari uwanjye ngo niyo mpamvu nyine ngo arya Nadine yaje kumusigira ngo kuko atamusigiye se ngo akaza kumugusigira iyo telefone se nkayimubwira ko umwana ari uwanjye ko ndi gushaka uburyo bwo kumutwara nyine nkamujyana iwanjye ariko Kamanzi we ntumuzi Stefa uriya mugore yamaze gufata irangi n'uwamubwiza iki ntiyakwemera gusa ko Stefano nigenje noneho ndabigenzanira mva rero nkubwire Stefa nta kundi wagira wese gufata umwanzuro nyine nk'umugabo ukajyana umwana mu bandi nta kindi wakora rwose Nyiramariza nk'amatungo kahise nari ngiye kumuryoshya ariko ntaragira icyo mubwira icyerekeranye n'umwana ubwo rero nyine nkubwire ufite amahitamo abiri gusa yonyine amahitamo abiri rwose urahitamo kugenda wigize umwana mwiza niba ngombwa mbese rero utuntu hamo byuzi ko Nyiramariza akunda hanyuma ugende waciye bugufi cyane rwose umubwire uti nzanye umwana ajye mu bandi kandi rwose ndakwinginze umwakire
iryo jambo rya nyuma ko numva ryahita risiribanga ibyo nakoze byose bigahinduka zeru. ubwo rero niba atari ibyo ntidusoza akazi ureba ahantu nyine uca hanyuma utaremo amacupa abiri, niba ngombwa ushake n'icyuma uvangemo icyuma, mbese n'ibyo nshaka kuvuga, ku buryo utaha nyine ijisho ryatukuye usa n'intare yakomeretse. Nuhagera nyine ushyira umwana mu bandi ubwenge maze uti ncyuye umwana wanjye, kandi nta yandi magambo nshaka ko ugerekaho. Umwana aje mu bandi seto wicecekere. Ko byose numva nta cyoroshye gushoboka. None se uragira ngo ngire nta yindi nama ya gatatu wangira, numva niba yo yenda ariyo nakandiraho. Ego komana, uzi ko utazi akamaro k'urukingo umukobwa aja? Ubwo ntuzi ko inkingo zubaka ubudahangarwa bw'umubiri w'umwana bikamurinda kurwaragurika? Kumurinda kurwara asa n'ukumurinda gupfa. N'ubu nuko ari umujyanama w'ubuzima wagira ngo ni gatumwa kuri njye, naho ubundi sinarekuza. Ugasiba gukingiza umwana se ugakora iki? Sinifite ikiraka kwa Stefano usa n'ubusiho umujyanama nkuye. Umva cyakora muranatinyuka da, njyewe niyo naba ndwaye nakwinginga umuntu akamunzanira ku mwana wanjye ntasibe urukingo. Cyakora umwana wawe arabisa, arasa neza, afite ibiro, arakomeye, mbese ntahuriye n'iyi mahwera yanjye. Reka nkubwire mukobwa aja, wenda ntugire ngo nuko kwirataho, ariko umwana wawe azira wowe. Azira njyewe gute se? Ubu ni njyewe banze kugira umwana w'ikibonge nk'uyu wawe. Nese uzagira umwana nk'uyu wanjye gute kandi wawe utamugirira isuku, utamugaburira neza, utamukingiza ku gihe, urumva uzicara ugaterera iyo maze ubuzima bw'umwana wawe bukizana? Ariko abakire mwabaye muti. Ariko si ikibazo nuko muri abakene mukobwa aja, cyangwa ni imyumvire yanyu iri hasi? Ngo afite imyumvire mibi onuri? Urambwiye ngo afite imyumvire mibi? Mbwira ngo ucyurire. Cyangwa wagize ngo ukomba amasafuriya yo kwashyaka ntabwo mbizi. Ibyo byihorere mukobwa aja, dore rwose twaje kwa muganga. Oya mbwira ngo ucyurire wumve ko ubwo bukire wiratana nawe utabuvukanye. Erega nuko wanyumvise nabi, ntabwo navuze ko ufite imyumvire mibi rwose. Navugaga ko namwe mubishatse abana banyu mwabitaho bakagira ubuzima bwiza. Njye nza gukura ibijumba mu murima iwanyu cyangwa njye nza nakeba mu ibishyimbo byo guteka. Ibyo sinabikwemera kuko njye sindi nyir'urugo, ariko rwose nibyo mufite ntimubikoresha neza. Reka ngoye nk'urugero mukobwa aja, ifu ya shisha kibondo baguha uyiha umwana. Ubwo nawe ugiye kunjomba umunwa ngo ndayigurisha nkaho inyisha atari wowe uyigura. Njye nyigura kuko wayishyize ku isoko kandi nyikeneye ngo nyihe umwana wanjye arusheho kugira ubuzima bwiza. Ndetse kuyigura rero n'ubundi ntacyo nawe ndamira kuko wayigurisha n'abandi. Ubundi se ngurishijeho gake nkabona amafaranga yo kwikenera bitwaye iki? None se abana banywa igikoma ku manywa na nijoro cyonyine? None se nta mafaranga y'ingoboka babaha? Iyo bayabahaye muyakoresha iki kitari ukuyanywera? Ese ko numva mpagurukiye nkaho ndi iwawe wa mugore we? Oya ntukarakare ngo ntuke, ni ukwiganirira rwose. None se wowe yisubije amaso inyuma ubona ntaho wowe n'umugabo wawe mugira uruhare mu mibereho mibi y'abagize umuryango wanyu? Urarangije se cyangwa nagushyize ku gitutu ntumutiyigishiriza abana neza? Oya ni umukoro nafashaga Ganza, ni ikibazo kimwe cyari cyamunaniye naho ibindi yari yabyikoreye. Urumva ko mwene Samusuri yavukana isunzu rero? Ubwenge ni ubwa mama we. Aragerageza da, hanyuma se amakuru? Shani meza, mvuye ku kazi ndavuga nti nubwo butangiye kwira ariko waca hanga kureba. Ari amahoro se ku mugani wawe ko nsuye bwije? Bude Karame, bya bintu wambwiye nibyo. Ka gakobwa koko gashobora kuba kibambaza kuri Chris. Uravuga reya se? Yego shabude, nukuri mbabarira cyagiye sinakumvise ariko naje kubona ko ibyo wambwiraga byose bifite ishingiro. Wabifatiye baguca inyuma? Ya papa. Sinahita nshinja Chris kunca inyuma, ariko hari ibimenyetso nabonye ari nabyo byanteye yasereri navugaga pe. Ubwo wabonye icyanye? Banciyeho sha ahantu bari kumwe mu modoka. Reya yavimvireyo kavimvira ku mugongo w'impiri. Yewe byakomeye ubwo utangiye no gutukana. Ibyo bintu sinarimbi kumenyereyeho. Udensiya nawe ariko uzi kubona ishyano ry'umukobwa wizeraga ngo nizabashuti bawe riri kwibambaza kuri sheri wawe shabude. Inshuti yawe wese si umukobwa uwo mugabo aramwanzanye? Sha we nkura umutima Udensiya. Aha. Ibaze Reya antwaye Chris akamutwara bude. Ariko nanone ntiyabikora pe. Umuntu mbwira ibyanjye byose ni bya Chris. Ye baba we. Burakuva mu mandazi uhere muri ntiyabikora. Abikoze se wamugira ute? Ubanza nakwiyahura bude. Gusa nanjye ngiye gukanguka ndeka ubugoryi. Menye ikijya mbere hagati yabo bombi.
gusa nsanze koko ari byo harimo akantu sha sinakwihangana no kurwana narwana budedo ariko ntukansetsa nyesi we senga imana uzasange nta kibyihishe inyuma naho kurwana byo ntacyo byagufasha ubu se ugiye kurwana ubundi nkwibarize warwana na sheri wawe Chris cyangwa warwana na mucuti wawe Leya umva iyo umuntu atura mu bidisi akira asamaho nawe ntukamaremo ariko wongere unsubize yagotomera ukamaremo nako nakuzaniye we nari ngakumbuye pe ngewe akanjye nagasomeye mu kabari nuko wakoze kuntekereza ariko site ku mutima undi urashaka kunsabikira ibintu ntibisanzwe pe ngo iki uzi ko wagira ngo dusubiye mu bufiyanse ukindambagiza umva kandi mariza ya mwiza nyirarukundo rwanjye ikibazo ugize ni ikihe koko guhora mu nduru se byo urumva ari byiza site nakuvumbuye uri kwitwara neza kugira ngo nibagirwe uko ejo bundi yanda yawe na Dina yaje kuntera hejuru humura nakubabariye ariko kabura icyago buriya narabikemuye ntabwo azagaruka ubundi ashaka ko tuba umuryango mwiza ushyize hamwe n'abana n'ababyeyi bose bakundanye kandi bajya inama dore icyo nicyo nari narabuze ubu se nk'inka nk'ingurube se nkugirane koko n'ubundi ko byose ari ibyawe gusa haguruka nkuhobere oya nta kibazo si ngombwa kumpobera rwose mugore mwiza aya ni ngombwa icyangombwa ni uko nisubiyeho ngiye kuba umugabo wese w'intangarugero ku buryo uzajya ujya mu bandi bagore ukavuga uti ni nge warongoye n'aho abandi bakoze ikimenyetso ntiwumva ahubwo niko se Stefa uretse gato ni aka gatama kangezemo cyangwa bigenze bite se kuhinduye isura uyu mwana ukwicaye inyuma ko mbona ntamuzi nindutuye umwana wanjye se ntangiye kwitiranya cyangwa ni umushyitsi wanzaniye oya ntabwo wibeshye ni umwana wawe rwose gusa uyu nguyu ni Ndemezo sindutiye ngo iki Ndemezo uravuze ngo Ndemezo Ndemezo si rya shyano rya Nadinara cyangwa nasinze oya ntabwo wasinze umwana ndamukiye ngo aze mu bandi nta kugira ngo nkomeze kurererwa n'indaya kandi mfite umugore mwiza uzi kurera Stefa wasaze cyangwa fata inzoga yawe mbere na mbere ubundi nkubaze usubize uravuze ngo uyu mwana nuwa Nadine uzajya hano ngo murere cyangwa numvise nabi ibi noneho Nyiramariza arabyifata amate ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Amakuru yacagarukiye ngaha ariko imbere yuko tubasezera tubibutse ko umukuru w'ikigo c'amagara y'abantu mu ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika avuga ko umugabane uri kuragorwa no kugenzura ikiza ca Mpox. Uno musi BBC gahuza miryango yakwije imyaka 30 ibayeho mwumvise ingene yatanguye ahigeze n'ahiri kwiraja. Aya makuru mwayashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma mwafashijwe na Vlod. Ibiganiro bya biyobowe na Florentine Kwizera mwakoze kudutega amatwi na Gahwane.